Burundi bwacu, Burundi buhire. Shiricumu mu mashinga gabinahe ubugabo ku bugingo. Warafunye ntiwapfuye, warahamishijwe ntiwahababuka. Nuhaguruka, 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 n'ubugabo urikukira. Komeza amashi n'amakungu abw'umuntu haba, samirane mu mashinga, samirane mu mashinga. Burundi bwacu, rangi y'abasokuru, ramsinaye n'ibihugu, fatanisha ishaka n'ubuhizi. Uzimuntu wiganzure, hagurukanzu, hagurukanzu. Burundi bwacu, hora mutima kuri twese, tuguture amaboko, umutima n'ubuzima, Imana yakuduhaye kudutungire. Hora numwe n'abagabo n'iteka, sagwa n'ugwezi, sagwa n'amahoro meza. Okay, abanyeshuri, ejo twize ngeliza nonino, ino mushaka nabigishe. Okay, ino mushaka nabigishe, kauli ya kutenda ama kauli ya kutenda, okay? Okay? Kauli ya kutendwa. Kwa mfano, unasema wewe kijana unaitwa nani huko? Zebede. Zebede. Mfano, Zebede anapenda kula ugali. Anapenda kula ugali. Okay? Katika kauli ya kutenda unasema hivi. Ugali unaliwa na Zebede. Mmenielewa hapa kidogo? Zebede anakula ugali. Ugali unaliwa na nani? Zebede. Okay, mmenielewa kidogo? Watoto wengine mfano? Okay. Unaitwa nani? Kiduchu. Kiduchu. Okay. Kiduchu. Kiduchu anapenda kuimba. Okay, katika kauli ya kutenda unasema aje? Kuimba. Okay. Kiduchu anapenda kuimba. Kuimba unapenda na nani? Na Kiduchu. Okay. Kitu cha kwanza unataka ujue katika kauli ya kutenda ama kauli ya kutenda. Cha kwanza ujue ni muda. Muda ubadilike. Umeelewa? Wanafunzi umeelewa? Wote. Nani mwenye anataka kufanya akaonyesha kidogo mfano? Mmoja. Nani? Maroni. Okay. Mimi sijala kusikiwana. Kwenye
ivyo nari kurigisha agenda bitawe yani nuko uvuga ati ni gufata ikintu gitwara mu buryo gitwara mu bubafu gitwara mu buryo mu bubafu no kumufana agomba kuvuga uko Mayibobo anamkula Pididi ukavugishira muri yo kauli nambari ya kutendwa ukivuga gute Mayibobo anamkula okay tulieni kidogo Mayibobo anamkula Pididi huyo ni Marori huyo ni Marori nataka mjibu kidogo hapo nani Zebede Bisa ngande. huyo ni Marori Mayibobo analiwa na Yesu Mayibobo analiwa na turiko turiga baburega ntanzibwira mu ndaki n'umufano ushaka uri Wosho unapindira mikuru yo kuhanya tadoto yo ningesanya baki Iko ngapa usigulile anasema aje mwalimu maana mimi yolo yenu sielewi mzee. Mwigisha kandi babunyira bivuze ko atakirundi yumva. Na kirundi yumva. Wewe ni Mswahili. Kijana unaingia kwenye kuru yako bila kutoa hoja hata choni pale unadodora. Vitu gani? Samahani mwalimu, mimi ni mwanafunzi mpya na sikujua kama shule hii na sheria kama hiyo. Kwa hiyo mwanafunzi mpya? Ya mimi. Uko mpya, kai basi. Aje nyingine siku sirudi. Okay, Mayibobo. Ubwira guys murengane ngo munabwire ikintu kimwe urabona umupira uko banditse ko no parking TV ibintu biyejeje kuba mu kanya uwo mujama n'umubosi sana rero umujama kuba ari umubosi no mu mahera yamunaniye yashira acategura ibiboro ugenda kuri YouTube kareka no parking TV Burundi ukora subscribe gusa senkani mire muri mikashi ntumbaze ngo bigenda gute nimba wori umuntu hari agenda ubikore urashimira muri comment ndabizi n'abajama ndabibwiye bahari uko nyene baranga je mwenye ndabyiboneye genda kuri YouTube yandike no parking TV ziraringa ibyunga wahazi ukore subscribe uraza kubyibonera ndazo uraza kunshimira mu kanya ndabizi tu huyo ni Marori huyo ni Marori huyo ni Marori huyo ni Marori Urankunda ndagukunda urankunda ndagukunda uri mwiza wait kisikia ngaha Oh, no. None ngaho mzuri kinukuri. Kubera wambaye jipo. Iyo ba wambaye ipantaro makaka kanya wari kurira nukuri. Nukuri shaka kwirira nukuri ukacumvyura.
ibinyeshuri kufise inzigo wewe. Mbabarira basi. None gukunda abo. Ni marori. Uyo ni marori. Good morning, class. Okay? Sit. For the first, ndashaka kumenya abantu batagarutse. Ubwire guys nturengane ngo munabwire ikintu kimwe urabona umupira ukuntu banditse ko no parking TV. Ibintu biyejeje kuba mu kanya umujama n'umubosi sana. Rero umujama kuba ari umubosi no mu mahera yamunaniye yashira acategura ibiboro genda kuri YouTube kareka no parking TV Burundi. Ukora subscribe gusa senkani mire muri bimikashi. Ntumbaze ngo bigenda gute nimba wori umuntu hari agenda ubikore uranshimira muri comment ndabizi. N'abajama ndabibwiye bahari uko nyene baranga je mwenye ndabyiboneye. Genda kuri YouTube yandike no parking TV ziraringa ibyunga wahazi ukore subscribe uraza kubyibonera ndazo uraza kunshimira mu kanya ndabizi tu.